tuzobandanya tubigenza gutyo mugabo twaratanguye kuva tuvyumviye. Ndahimbawe kandi ko aho ushitse uzoja ivyo ukompeje kuvuga bitandukanye, ugifise amagara asumba gwanje, ugifise inguvu, ugifise twavyumvise n'ingene papa yavuze ko yakugenye kuko akuzi, azi ububasha bwawe, ububanguzi bwawe. None rero turizigiye yuko abakristu ba diocese nkuru ya Bujumbura bazoheza bakatura akarusho. Nanje zoguma ndagushigikiye mu gisabiro canje. Ndizeye rero ko uzompa ubutumwa ariko butamvuna, bufasha kubandanya neza gushikaho Mukama azompamagarira. Hariho akantu rero ntaguhaye, namuhaye mwamwabonye aho twamucikanye aho yicara intebe y'ububasha bwiwe, twamuhaye n'inkoni y'ubwungere. Hariho akantu ntamuhaye, akanambaye mu izosi, akasina kamushikirije kuko azogashikirizwa na papa wenyene. Papa wenyene niwe adushikiriza ikintu yita parium. Aha kakozwe mu bwoya bw'intama, byerekana rero bishize ku bitugu yuko ari wa mwungere mwiza ashobora kugenda kurondera intama yazimiye akayigarukana abishize ku bitugu. None nica twifuriza, none rero kandi n'ikimenyetso c'ubumwe dufitaniye na papa yatugennye, yasubiye mu kibanza ca Petero Mweranda. None ako niwazoka kwihera mu minsi ngira ngo mwavuganye. None twagusabye ubandanye ukomeza Ecclesia Imana yagushinze. Murakoze, tugire Kristo.